nkuko mubizi nkuko byagenze koko amategeko harabayeho ikintu cyo kurenga ku mategeko asanzwe agenga umuryango wa Afrika w'ubuseruko, hanyuma abarundi ntibyabanejereje, ariko nashaka ndababwira nkuko babivuze ati bwaramaze kwitwara ikintu cyo ntacyo nzi ntibiritwara, ariko ibyatunejereje abarundi bwose namwe ndazi ko bitabanejereje. Hanyuma abamvuga yuko Uburundi buzobandanya busaba insiguro kubijanye n'ingene ry'amatora yagenze, kubijanye na kijya kintu kijanye no guhanahana ubutegetsi uko bisanzwe bitegekanijwe n'itegeko rigenga umuryango wa Afrika w'ubuseruko. Hanyuma nitwamara kuronka izo siguro Uburundi nibaza ko buzoshobora kugira ico buvuze ko no kugira ico buvuze ko muri kazoza kubijanye n'ibikorwa by'uwo muryango. Ubu rero mu gihe tutararonka izo nyishu biracagoye yuko twaca tuvuga tugiye gukora iki n'iki canke kiriya, kuko Uburundi bwarabajije kandi tubaze ko tuzoronka iyo nyishu. Icambere turiko turasaba nuko amategeko yo kubahirizwa, bayihamagaye biciye mu mategeko, niba bubahirije amategeko tuzokwita ico dushaka nuko amategeko yubahirizwa nta kindi. Bibaye urazi ko bahagaritse ibikorwa ubundi bariko baragenda, sinzi yuko bazoshobora kubahamagara mbere yuko baduha iyo nyishu. Twebwe nta na kimwe tuzi kuko nta nama irahamagarwa, kandi mu nyuma harya bijya bibereye gushika uyu munota. Rero sinavuga ngo tuzoyita bashanye tuzoyita gusa, icyo nzi cyo nuko batarayihamagara. Twe twiteze ko bazoyihamagara bamaze kuduha inyishu zibazo twabajije.